Diacre. Lindi. Yo. Teka wewe. Asa. Bugira sorosha. Yambi. Jewe nukuri mpfa guhaguruka mbashitse muhira. Ego vrema. Je gusa kera naje nangana nkuko kuri wawe. Ego vrema. Gusa ndaje kuri regime. Urabona yuko ari sabo bugira sport nawe. Jewe ga sport ndayigira ko nyene sanzwe nyene nimerewe nyene. Yaje kuva kera, kuva mu Hewe sinana nakubonye ko wari waje gusenga he. Wari wicaye imbere yanjye. Okay. Hewe bijya jambo waryumvise. Utaryumvise none yo bagwaye. Rero je iryamfashije nturiyizi. Bijya jambo ry'Imana umukozi w'Imana yatubwiye. Ariko umuntu bisomeka. Araryumva. Sinzi vrema. Umva twivyete bisomeka. Sinzi kinazo cayumva. Haba muhira abakozi bacu batubone nk'akarorero keza, haba aho dukorera tuba akarorero keza. Donc tubivyete bisomeka. Tuba abandi abantu nyene abandi bantu. Yego abandi bantu barabirako. Hewe. Kuri twize atari kintu. Umuntu atavyumvise je ntavyonze. Ego vrema. Je sinzi n'ukuri hari abantu benshi bariko barahomba kweri. Jewe vrema aho ngejeje. Ndashima Imana kuba nukuri yarampaye agakiza igihe nk'iki. Byashane yase no kubira. Asho umucumbisho nawo nta none irirwa ndoza. Ikibica umugore araho. Ndakwereke. Banze ndagashayishe tuburiremo twese na Kristo nari kuronka. Nta nico yari kuma kujya. Mugesera araho nta nico yikura. Hewe twaranahebanye twaraburanye urumva ukuntu nyene usanga umuntu wese ari muri biriya urumva umuntu yagiye gusenga akaza gusenga urumva turabura umwanya nyene mugore siko ata mutima mubi oya nukuri ndabizi ndabitahura biragoye none karibu dusangire muhira oya ufatiye traje yose oya urumva ko yanasize abana basigaye n'umukozi urumva bigeze kugenda nyene kugira bambone kandi barankumbuye umwanya ni muremure cyane kugira n'umukozi aje gusenga reka tuzipanga undi munsi hama tuze kuramukanya sha byonezera vrema zoze dusangiye uzotangura hagati ya je nawe nta kibazo je ndashaka kuza ndabangutse rega kugusumbya ubona ungana gute sare ego bigira umunsi mwiza ego nawe ego Nabo barenze bavuga ati ibize namuyibifu kananje mbanze ndakimifu ndagashayisha amasanga arubuyi aburi cafata n'icareka bumene tuburiremo kibiciwe kibi yasiza nkore aburiremo byose avuye gusenga shika ryama nawe yubikinda yumvize ingene bimeze aka wose utarya Imana no musi vrema nafashije iri jambo rero niryo ryanyubatse cyane ngo ni mwebwe cete cacu canditswe ku mitima yacu ngo ico abantu bose bamenya bagasoma nico duhamagarirwa nk'abakristo tukaba ivyete bisomeka na buri muntu wese aturavye adakijijwe akabona agakiza nimba ari mu mihana yacu nimba ari abakozi bacu bakatubona nk'ivyete bisomeka bakamenya Kristo kubera twebwe bamabuja babo nimba ari ku kazi tukabera ivyete bisomeka abo dukorana ego vrema umuntu atari karaba muri zino nyigisho ariko arahomba mbesha ntivyahwerere kangome ndabihanaguze n'izi mpuzu nambaye kukibakora ugesera araho ka umunsi turahanana kabisa amukorera ubuyi bw'ubugari abuyore buseseke sha umunsi turahanana tuburiramo twese ntahaga byose n'ukunwa n'ibinyobwa Mana ndagushima ko wampaye agakiza mu gihe nk'iki vrema dutegereza kugenda
dutegereza kugenda nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira. Ego izuba rero rya dimanche kabasha harashushe no gushuha. N'inzara iranyishe. Gasongo tubona warabira umukozi adafite amatwi yo kumva. Gasongo sabwe mabuja. Sabwe mabuja ndaguhamagara inshuro zingahe? Shira ku meza shanda Yaro turu naye mwiriko ndatunganya gusobona isa. Muga amasaha agiye vraiment buvyitwararika. Aya masaha inzara ya dimanche rero yoyo ikuraho n'umuntu. Ntiwereka kuyikwega sha ukoresha umwanya uzane. Nkeneye kwiruhukira ndafite urubanza. Uhepfo umwenda mbe watetse iki wowe no munsi gamani? Bakwere. Bi. Mabuja ngiye waciye hepfo nakumva. Nacenga inyuma. Sinakumvise. Umeze neza. Bi. Bi mabuja. Ni sawa? Ni sawa. Abana bari bararyamye. Baryamye bose baryamye hari. Nzi ko nabyutse mabuja. Nyine ndagwana ngo kugira nkaca nja gutembera. Nje kwezi. Nanjye ndarushe. Hari izuba hanze. Hama bimeze gute ko nsanze umengura ahandi hantu? Nyine gusanze mu bindi vyumviro vyinshi wari mu bihe. Nyene je simeze neza mabuja, simeze neza. Ntumeze neza gute gashaka ko nzi ntwafunguye. Mbega shano iyo apeti niyo noronka. Ntwafunguye. Vyasi nafunguye nyene duke yasi ngo ameze neza vuga nyene. Ni hatari mabuja ubona ubuzima. Ba wiyaranja no kuri basimve gusenga washize ku meza none nk'aya masaha. Ega ninjya tujya erega ntaco ziba zitumariye aya masaha. Erega mabuja burya ni hamwe rirenga umuntu yagize acuzuye inda ntafungure no mwijoro. Burya nagerageje burya hubona. Nenda kubanza. Nagerageje kuba ku masaha. Abana nzi ko mutarapfa gusenga nyene cyo tumanagize bukebuke. Ibigawa wateteganya ibiki? Ibi biharage vyirabura nk'ukusa wabitekejewe? Mabuja none nagize gute? Aya mamesa birahuriranye kweri na yarasi yacu yawe inuka n'aya mamesa. Nabu nagerageje aho. Mugabo buzana ku meza wagiye muri dushe Gasongo. Bugira isuku nayo isabuni ntihari. Gabo nari noze ngira. Ari woze isabuni idahari ugatora omo ahagege yo kumesa ukaja muri dushe. Eba wiyanja mu bintu byose bureka kwigira. Ego ni jambo rya Mungu. Igisazi mu rugo kwande. Habaye iki? Nyirasiyo jewe naguhaye. Wabonye yuko je woncho ndabira ringene yagishayishije. Oya mabuja. Abinakugoye ndaguhikiye ko binini. Urumva ndishe nikiyibo. Kandi Gasongo uramenyera. So kumenyera mabuja. Kandi abandi bantu bahora bavuga ati iyo umukozi mumaranye igihe kinini yarakumenyera. Oya mabuja wo tubanye neza. Uri kumbwira rero yuko iki gisazi jewe yuko ari cunja jewe. Oya mabuja birahwanye kuri narasiyo wasitse. Ndakubwire rero aha rero agakiza jengire ndepose hasi. Oya mabuja ugira umbone jewe umukobwa wa Mondo. Ndakusigurire. Ntabyo kunsigurira. Ntabyo kunsigurira uwo mbwira ukuntu je shobora kuguha ratio. Ukazana igisazi mu rugo rw'iwanje. Cyaho ubona burya jene ntanagerageje. Uri kwavuga ngo wagerageje. Nadiyo je ndagufata nabi. Oya mabuja ntufata nabi mugabo nyene urazi. Nawe utafata nabi urazi ko dupfana amahera navyo nkagukorera akazi rero na hano bikubwiye. Ndazi ntaco womarira nivyo wanje nyene ubona jewe. Nadiyo manzo yo kwicurikira kwandi nkazumbwira. Ufise ikibazo iki? Nanugumye wicukirikira kimenye ibibazo wagize cyane meze gute? Ntushobora kumbwira ikibazo ufise? Ukuri mabuja biragoye urumva mabuja. Wari nta kimwe kigoye kirimo. Jewe mama wanje wonyugurukira umbwire byose. Mama wanje sharagwaye ari bazi ko ari ruguru. Rero ingora bamutoye bamubwiye ko
ari maka baza muvurize ino Bujumbura rero nabuze amahera yo kumurungika amanuke n'amahera yo kwivuza ntafise ahantu yoshikira rega mabuja wumva atari ibibazo cane nuko urabona n'ubundi dihanze cyangwa nezi yuko bakubwiye ko azovurirwa uburayi nayo ngaha ibujumba nayo buzashikira yahabuze rega mabuja ntuzi ko bigoye abantu nyene tuba twibereye twakuriye ruguru ata miryango twifitiye ino usanga bigoye kugira ngo naho umuntu ashikira wowe atari wewe unkura mu mpemu wewe vre kwari kumgerageza none kamabuti ibi nibiki kweri kurangiriye ibi nibiki se ndakubwira jewe ratio ndaguhaye ratio urashaka kucunzana ibintu ku meza nk'ibi none kamabuti ratio y'igihumbi wasize k'igihumbi wasize negomba ndagusumiyemwe inyama nta n'umusi w'igihumbi kibaho none ndiko ndakubaza ibihumbi bitatu uvyita igihumbi ubunye je basi mabuja je ugira jewe nyimba ugomba kurya inyama je ya misi yose je suye kunsigira kiya gihumbi zoca ndakigura itopito nze uguhigira inyoni basi zurarya inyama imisi yose none je ndakubwira nico rero je ngoma ndakubwira yuko umukozi w'umumaranye igihe kinini umumenyera twebwe jewe nta n'umusi n'umwe ndigera nginyoni ariko ubugira uyingaburira je nakuze twe tutariye n'imbeba twajyaga kwavu nivyo nakuriye ubu rero ugira ufate decision yo kungaburira yo kungaburira iki gasi yo kungaburira aya matwi ni yatumba ugira umvune mabuja jeno ubu rero ugira umvune ugira nta n'agateka k'abakozi kakiba uri kurafatama ugira umvune rero je sino gushobora mabuja no kureka ntungirire na mviriza agasongo aho vyakabereye ndakwihanganira ni kera n'abantu bashyizemo n'isombe bitore nawe ugenda ubige nawe ubige ugira unyice iri nesari ni mu ndabire mw'abantu aya mamesa yiretse hejuru yuko ariyo ugira unyice ugira ndohore nzogira siporo none gamabu byumvise gasongo umviriza rero twumvikanye jewe ureke ntumene umutwe utore tuye dushambara twawe ubunyane imodoka iduga ubunyane kwa nyoko hariya kandi nakazi nakamushaka kujako jewe nagukuye ruguru na nyoko abonekeza ku telefone ko washize none mabuja washavuye kugeza hiyo oya mabuja nukuri mbabari umviriza sinoronka honja reka iwanyu ruguru ni hariho none noshikayo gute kandi uzi ko maze amezane ntahembwa amezane udahembwa none udashaka kuyibikira uyareka ngo ndayakubikire kubera oya mabuja ntiwambikira kandi ivyo ni jewe ndabizi none uzi ko nagusavye jewe mbwira ko utararo none umpaye yakubikire ndayigurana nyene nkiyakeneye oya mabuja nuko none mabuja ndagiye kuyarondera umushahara wawe ndagiye mabuja jewe mugenzi wawe yambwiye kandi sinkunda umuntu avuga jewe ukagumusubiza amajambo mabuja ndiko ndavuga ubwo ubandanya uvuga ukabase ko kijijwe mbabari ndabyumva dupfana akazi muga urazi ko kijijwe mabuja yego gukizwa ndabise ko bisiga ikorwa mu ishengero cyo gutoza ishikana none ndani mu isengero aha ni mu rugo iwanje none ko mbona utoze nayo umukozi oya tuyumviriza ndakubwiye ko wowe waramaze kuba umuryango wanje uranyumva neza wamaze kuba umuryango w'iwanje nukuri umuryango wawe mabu ufise agaciro kanini none kandi n'umukozi wawe mabu ndabira abana ndagusigira urugo nkagenda ivy'agaciro vyinshi ndabisiga ngaha nkagenda none gute wo nawe ntoguha agaciro umva rero nanjye urampa agaciro mabu ndakaguha gose wowe ico kintu ca mawe c'uko yabuze ahantu ashikira aje kwivuza azoze ashikire ngaha ageze ngaha hari ivyumba vyinshi ntazobura harara uramubwira ashikire ngaha nivurize ngaha azotaha ameze neza none amahere inegana ega vyose nta kibazo ntugire ikibazo na kimwe je nzobigufashamo mabuja uwo mutima ukura hehe uzoca umumva mabuja azomanuka ashikire ngaha ugewe namuvuze ntugire ikibazo nturumvise ivyo nakubwiye ndiko mvuga ikirundi nge nibaza yuko wavyumvise ahubwo munyarutse kugira ntazarinde kureba gira ntoze nayo umukozi je mbona watojeje nayo wanje nako ntarahembwa amezane nta kibazo ngiye kukuronderera amahera yawe yitike naya meze ndanagukase nzoguha ukwezi kumwe kugushikana iwanyu tora aya mahera ugende kugura amakara
tora naho nkase mu mbe bicumu mpemba umvirize ndakubwiye we nzokurihira itike kandi nta kazi na kamwe uzopfugiye ko udasubiye iwanyu barira no kuri nibi nivyo twoca dupfa no kuri tora aya mahera ugende ugurira amakara ndavyuka nitekere ndimenye vyo nteka ni mawe jenese hari amakara ya sense wavyumvise amakara ya sense wani uri umuntu akuze n'ushira kugenda hajya ukane nakazi ko kuyaranja nako nyene n'iryankuje kwe amakara ya sense umuntu usigaye umpagarara kubikana wani bora uko ari sense kwe genda uranegosya kandi mva mu maso genda ndakubise kinasa man ego man tuni inzara nari numva vraiment ndiriwe ubusa cheka songira amahera ndamuha ayatwara mu bandi bakozi akaja kubasohokana ugira ubwira 3,000 namuhaye yuko byari byo yonzanira ku meza bre igisazi jewe ariko ibibaho reka ngende kuryama ndavyuka nitekere biragoye iby'abakozi ijambo ry'Imana riratubwira utubwire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu none gute nanje ntugukorera ibintu nk'ivyo bisanzwe nk'ivyo Yesu yamuguye imigwa vyinshi Yesu yahumuye impumyi hariho vyinshi yakoze Bibiri twereka yagaburiye abantu 5,000 none gute nanje ntugukorera ikintu gisanzwe nk'ico ni Yesu rero atuma ukora ivyo bintu vyose nukuri nta wundi kandi wumva amahoro uvyumve yuko jewe naguhaye ikintu cyose wumva ushaka uzoshaka kumbaza je ndahari ku bwawe yo mabuje nukuri wo Yesu ateye ubwoba yatumye ukora ibintu nk'ivyo nukuri nawe niwamwakira uzobona ubuzima bwawe buhinduka nanje namuronka yego cane nukuri naje cumwe naje mu mpanda mwakire kweri nukuri ndagusengere nama usana n'amajambo izoba ndamwakiriye nane rero udakora ikintu dukora amabuto umutima wawe naje nzowubwira cane gose Mwami Yesu ndakwakiriye umwana n'umukiza ubugingo bwawe ndakwakiriye ambere umwana fata izina ryanje ryandike mu gitabo c'ubugenge rifata mu gitabo c'ubufu Wamo mabuja siwe kwe je kunegosya ku makara sensa yitwa ngo ni mabuja vraiment wapi bati nta gasara bwayiga moto fisi ashowe kambikire ndagahitanye opfuma nidroga nkapfapfuye ko indya zabutse ubunye no kujya kweresha vyase kunwa agasara bwaye nkapfapfuye ni sawa byo amahoro gapfe umeze neza turashima kweli yo nari kusigaye usuko nsagute gawe gapfi yo hera biyo misaya wenya butamanutse uko abandi bamanutse asha urarira injugu ziraho gashaho kamera gute abaza ngo ndiko ngijojo ngaha urarira injugu rene ntuteka ko mbona ugiye kugura amakane ntuteka aho bona sigaye narasokorotse sigaye ndehuko ogira ngo namizirenga yo ashimenga bagucishije muri taye crey hera bigenda usigaye mu bwaje je nagusuvye ubwirabure mugarabu ubu asha raba kweri bona kabiri karaje mugabo waravyibushe washe imisa yaho mbaguritse ashimengo nitwatu yabutwa mu gipati none ndakubaze we nyambutarya ati kurya cyo kurya uracabivuga twe wacu turi abantu b'impwemu none gasonda twirira sense muri abantu b'imwemu umuganda abizi shako mabuja wawe asenga hamwe na mabuja wanje netwe ko tutajya ko tutajya ibintu byo gusenga nca numva no kwi byo gusenga mabuja wawe ngira ari umwana mwiza mabuja aje muhira ni umwana mwiza baje ni babandi jambo ry'Imana Yesu yavuga ati bameze nk'imva zisakaye ariko indani banuka umuduho bagira ko atakugaburira bagiye mu babona mu isengero ariko bageze hanze mu isengero bari ntama muko badushikiriye we n'amabingira gaso rega nico bitumungana nkuko mabuja mugabo nabona aje muhira n'umwana mwiza basenga na mabuja wanje reka nateye ubwoba none wajyanye baraba none kugaburira barashobora no kugura ibintu none bakubwiye umushusho babona bagiye kurira mu cyumba je simenya na kimwe
wowe utariye yore amabuja none ngaho ni waduga imbere ya mama wawe akakubona no kubabona baja mu isengero gusa muga bageze hanze havura yibaza kuri umuzimu urazi ingene ungana urazi ivyo kuduga ni ukuri urateye ubwoba uvuga ivyo kuduga imvura itasuye ikagenda intwaye nyimba nzocisha mu miferege urumva rero tangaye ikizoenda kugusesa niho bazoca bakubona bazoza babona ndabatuye ko amaguru yego none mabuja ko mbona amezi asenga reka kuvuga ivyo gusenga aho mvuga abantu batambikije mabuja wanje yagize tanyura wegenda wozombye none hera bagasongo ndakubwiye jewe mabuja wanje arakijijwe afata neza raba n'umugiye kurondera amata kandi ahirobo yiwanje ni ntaye yigendera wewe uja mu mabuja washe wandi bo barakijijwe ariko uwi wanje n'igikoko s'umuntu jewe mabuja wanje ni watumye umuntu anumye kunegose wabona amakara ya sense none wewe njyana Yesu ntumuzi Yesu kashari no mumenyeshwa nande none ko warose mu urazi hari yaruguru ko atari n'ibintu byo gusenga ibintu nibi aho usanga ari kukimeze wewe jewe mawujanje niwe yatumye nakira Yesu nk'umukiza mu buzima bwanje niwe yatumye nkizwa je sinokubwira ubu n'umwanya wo gusenga arawumpa ndamugiye mawujanje ngiye gusenga acambwira nkaca ngenda none abandi bo baranasenga twebwe iwacu uwi wanje jewe no mawuje navuga ngo ndagiye gusenga aca byumvana n'ingoga mugangira ntibasengana n'uwi wanje barasenga hemwe baraza no muhe bagasenganira hamwe ahubwo jendo ukuntu usigaye ungana nukuri ateye ubwoba reka ahubwo jenge azonshira ku bikaranga sha nukuri yewe je si ibyo kuvuga bareka ngene baraba aho gupfa umusabira akazi ishaka kwa mabuja wawe sha zora uko bizoge mu yewe se yewe ingorane sha twe twama kuri sensene turaba impohemu ndabira mana yanje ndabira ubwo butubu we gaso gasha uraza nze ndaguha umushusho mu gatondo nabundi uduze mama havura yibaza ko ari umuzimu umushikiri asha unye basha ne ataru usigaye n'impohemu yigendera asha ahubwo ko yakwana kumushusho eshe cyo nzinduka saa 11 uzoza urazashanda gutabare asha nzobavyura asha bikunzeho asha kaho usanga mumena sawa genda ntagukubite mbona numva bikaje mbese arasharo nkakubita ni muhemu gusa ni hatari Imana yacu umuntu arahaza agasenga muhira agasenga n'impome zigakwa kubomoka gasongo umuntu yaduga nitwadugaga mana bazovuga ngo avuye he ateye ubwoba kwe ni hatari